haravuga ngo ukurira korarira umuntu mw'ijoro, ariko impundu zikavuga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, uyu muntu rero aravuga ngo umva rero jewe ndafise impamvu, ibyo niko ndavuga si migani yabaye na runyonga. Ibi bintu niko ndavuga si bya wa mutama Semibira na wa muzungu Rutuku mwigishwa mbwa mutazi nuko byanabayeho. Ibi ndiko ndavuga si bya Samandari wa Mandaranga. Ibi ndiko ndababwira ko ukurira gushobora kurarira umuntu mw'ijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ibi ndiko ndababwira n'abantu mwe nimubwira ngo n'ibintu byo ku matwi gusa numvise gusa, ariko n'ibintu nabayeho, n'ibintu nabayemwo, n'ibintu nsanzwe nzi. Jewe ndiko ndababwira, ndiko mbabwira ibyo niboneye n'amaso yanjye. Narabaye témoin oculaire kuri ibi ndiko ndavuga, narabiciyemo ndabizi. Hari igihe nabayeho ubuzima bwageze hariya kw'itapi, hari igihe nabayeho nangwa, hari igihe nabayeho mpamwa, hari igihe nabayeho mbona yuko buca ari nibwira, ubundi burakeye mugabo sinzi ko budakwira ntaricwa. Ariko mu nyuma nsanga rero ukurira korarira umuntu, birashoboka yuko ukurira korarira umuntu mw'ijoro. Birashoboka ko umuntu yobaho mu buzima bwo kurira, birashoboka yuko umuntu yobaho mu buzima bwo hasi kw'itapi. Ibyo birashoboka, ndabyemeza nanje ndi icyabona, ndemeza ko ibi bishoboka. Ariko kandi ndemeza ko ubuzima butagarukira ngaho. Aho siho herezo ry'ubuzima, aho si ibintu bigarukira. Narabonye kukurira gushobora kurarira umuntu mw'ijoro, umuntu kuva mu gitondo akibera mu bihe byo kurira, kumuranga akaba mu bihe byo kurira, ibyo akoze byose akaba mu bihe byo kurira, kuko n'ibihe by'umubabaro, n'ibihe bitari nk'umunezero, n'ibihe by'amahesheki, n'ibihe byo kunanirwa, n'ibihe byo gukoroka, n'ibihe byo gusubira inyuma, aho guhura n'ibimusunika ngo bimwigize imbere akaguma ahura n'ibimusubiza inyuma. Ibyo bihe ndabizi ko bishoboka. Ndazi kukurira gushobora kwirirwa umuntu kukamutondera ku aso, kukamuhangara, kukamugwanya, kukubera igihe cyo kurira kiba cyahagurutse. Birashoboka yuko kurira korarira umuntu hanaga no ku mugoroba, akiri mu gihe cy'amarira, akiri mu gihe cy'intuntu, akiri mu gihe cy'akabonge. Ibyo birashoboka cyane. Hanyuma akaguma arindire ngo yotabagwa, hagati n'akagani gahaca kuryama akiri muri bya bihe byo kurira. Ibyo birashoboka cyane. Wa muntu yazindukanye amarira, yayirwanya amarira, yayagorobezanije, ahubwo no mw'ijoro agiye kuryama yamarira aramuherekeje, aramubwira ngo wewe rero jewe kurira, jewe mahesheke, jewe kunanirwa, jewe kuburabuza, jewe kubura akazi, jewe ruhombo, jewe ndakwituniye ko ndaguhangaye, naho unsigira, naho ugenda kuryama turajyane ndakwoma. Birashoboka yuko ukurira ngo korarira umuntu no mw'ijoro, mbere akaratarose itiro, kukubera n'igihe cyo kurira, n'igihe cy'umubabaro, n'igihe cy'amarushwa, n'igihe cy'agahinda, n'igihe cy'intuntu, n'igihe cy'umubabaro, n'igihe cy'uko ubuzima bwo mu mutwe, amagara yo mu mutwe ageramiwe, ahungabanye, n'igihe mbere no guturubura agazigira yoturubura. Birashoboka cyane kukurira korarira umuntu mw'ijoro. Ariko hari ikintu nabonye, aho si ibintu biherera, ntibazobahende. Ibintu ntibigarukira mu kurira gusa, hari hahandi. Birashoboka yuko ndaho kurira kwa burariye mw'ijoro, ariko umunsi umwe mu gitondo nafashijwe, mu gitondo impundu zikavuga. Imana yacu nihimbazwe bene data
bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Turabaramukije cyane bakunzi bene data musanzwe mukurikirana bene biganiro bisanzwe bitambutsa kuri no mbonesha kuri yitwa Ntamvuridahita TV. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cacu cuno musi. Mukaba muturamenye na jewe mwene so Janvier Imana irambona nkuko mubibona kandi nkuko musanzwe mubimenyereye sanzwe ndabategura bene biganiro nkongera nkabibashikiriza. Turafite ijambo ry'Imana tugomba gusanga rero ribonekana mu gitabo c'amazaburi, Zaburi ya 30. Reka rero imbere ko dusangira ayo majambo tubaze twiragiza Imana, dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe iganize imitima yacu biciye muri kino kiganiro tugomba dusangire namwe aya majambo muri Zaburi. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana dukunda, tubabaye utwitwararika uko bukeye uko bwije. Nuhabwa ishimwe n'icubahiro kuko niwe uhindura ibihe, niwe uhindura amateka. Turagukengurukiye cyane ko wongeye kuduhuza n'abandi bakunzi ba bino biganiro ukabudurije muri kino kiganiro. Turaguhaye ikaze rero Mana, uvugane natwe uganirize imitima yacu. Umuntu wese agiye gukurikirana ino video umutima we ugendere nkuko igisa ciwe kingana, nkuko agukeneye, uko umwe wese agukeneye kuba ariko umugendera uciye muri ano majambo. Ibyo ugomba byose turabihaye ikaze, twimuje ibitakuvako byose ngo bibe kure yacu mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen. Dusome rero aya majambo twamaze kuvuga yuko abonekana mu gitabo c'amazaburi, Zaburi ya 30. Duca dusoma imirongo 5 ya mbere, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Havuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo iyi zaburi ni indirimbo yaririmbwe aho bashikiriza Imana ingoro, ni ya Dawidi. Umurongo wa mbere uvuga ngo Uhoraho ndaguhimbaza kuko wankuye hasi, ntukunde ko abansi banje banyitamba hejuru. Umurongo wa kabiri uvuga ngo Uhoraho Mana yanje naragutakambiye urankiza. Umurongo wa gatatu uvuga ngo Uhoraho waduganye ubugingo bwanje ubukura ikuzimu, wankijije urupfu ngo noye kumanuka nkaja muri rwa rwobo. Umurongo wa kane uvuga ngo muririmbire Uhoraho ishimwe, yemwe bakunzi biwe, mushime izina ryiwe ryera. Umurongo wa gatanu rero ariwo dukura mwana majambo uvuga ngo ijambo tugomba gusangira burya turisanga mu murongo wa 5, rivuga ngo nyamurongo uvuga ngo kuko uburake bwiwe ari ubw'akanya isase, ariko ubuntu bwiwe bw'amahe igihe cose umuntu akiriho. Ukurira korarira umuntu mw'ijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano majambo dusomye tugomba gusangira tuyakuye mu murongo wa 5. Tugomba guhagarara cyane kuri ano majambo avuga ngo ukurira korarira umuntu. Niko twabonye avuga ngo ukurira korarira umuntu mw'ijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Izabu twamaze kubona hariya mu ndanzi y'amajambo havuga ngo cyane se muri irya jambo ry'umutwe rivuga ngo iyi zaburi ni ya Dawidi. Kandi twabonye bavuze neza yuko ngo iyi zaburi ngo yaririmbwe cagihe bashikiriza Imana ingoro, no kuvuga cagihe hubakwa ingoro hanyuma bakayishikiriza Imana. Ya ngoro ni kuvuga rwa rusengero rwubakwa na Salomo n'umwami Salomo. Hanyuma rero muri ano majambo twasomye twabonye bitirira ko ari Dawidi, tubonyemo amajambo atari make yatumye uyu muntu yitirirwa ino zaburi cyangwa se ino ndirimbo, kuko zaburi ngo zari indirimbo Abisirayeli baririmba mu buzima bwabo bwa misi yose. Hari izo baririmba mu mihana yabo iyo bagomba basenge mw'ijoro, cyangwa igisabisho ndovanga n'igisabisho c'umuryango bagomba baje kuryama, cyangwa se umuryango ukoraniye hamwe ngo usenge Imana. Kandi zaburi ngo hariho guzo wasanga ngo ziherekejwe n'umuryango, kuvuga zigacurarangwa, bagacuraranga inanga. Sinzi ko twavuga ko muri inanga y'ikirundi muri kino gihe, cyangwa ko twavuga gitari, cyangwa tukavuga ko muri ngira ngo piano niyo kumbure muri kino gihe tubona amakorali menshi akoresha.
hakaba rero n'izindi rero ngo zaririmbwa mugabo batari impaka habanje kujamwo umurya w'inanga zikaririmbwa ku nyene Imana yacu nihimbazwe. Uyu mwanditsi rero cyangwa se uyu yitirirwa ino zaburi ni Dawidi. Dawidi nawe yaciye mu buzima bugoye, yaciye mu bihe bitoroshe, yaciye mu bihe bidasanzwe byinshi cyane tutodondagura ngo tuvemo. Murazi yuko Dawidi hari ukuntu yabayeho yankwa na Sawuli umwami, kuva cagihe Dawidi yiciye Goliyati hanyuma ngo Abisirayeli ikaze bagaca baza ngo bakaririmba ngo bafise udushako tw'ingoma, utugoma duto duto bafata mu ntoki ico gihe, hanyuma ngo bakaririmba bavuga ngo Sawuli yishe 1000 ngo ariko Dawidi we yishe 1000. Kubera iki? Kubera yuko Dawidi yaratabarutse azanye umutwe wa Goliyati umwasi w'Abisirayeli, kandi uwo mwasi w'Abisirayeli hari haheze imyaka itari mike Abisirayeli harabuze umuntu n'umwe yomuhangara ngo amugwanya mutsinde, ngo yaratukana bimwe biteye ubwoba, yaracokora Abisirayeli, mbere ngo agaca acokora n'Imana yabo, kuko yavuga ngo mbega ninde muri mwebwe yosokoka ngo azi ngo tugwane, hanyuma niyanesha Abafilisitiya bose baca baba abaja banyu, nanjye ninamunesha uyo muntu uko azoba ari perezida ntazobaserukira Abisirayeli, namwe muce muba abaja bacu, Imana yacu nidutabare. Rero Sawuli acagira novuga ngo ishari jarozi kubwuko Dawidi wewe ngo abamuherereje kwicubahiro gisumba ico bahaye umwami Sawuli. Sawuli rero acagira ishari, acagira n'ugwanko rumwuka mu mutima, yanka urunuka Dawidi kuko bamuririnja mu icubahiro gisumba iciwe we kandi ari umwami. Rero Dawidi turavye hari muri mazaburi imbere turasanga ngaha muri zaburi ya 27 ku murongo w'10 havuga ngo niyo data na mama bona Uhoraho azonyitorera. Nasomye muri Bibiliya yindi y'igifaransa nsangaho bavuga ngo kubera ko data na mama bampevye, kubera ko abavyeyi banje bampevye, Uhoraho wewe aranyitorera, Uhoraho wewe azonyitorera. Kubera ko ngeze igihe abavyeyi nitwa umwana wabo bageze ku rugero rw'uko boshobora kuna bakanta nk'akanuka, Uhoraho wewe ntameze nk'abo azonyitorera. Imana yacu nihimbazwe. Dawidi rero uyu yitirirwa ino zaburi yaciye mu buzima butandukanye, harimo ubwo kwamwa na Sawuli, yabaye mu ishamba ari umwungere aragira intama zase mu muryango, novuga ngo wewe aho bakuru biwe bari mu gisoda c'igihugu, bari intwazangabo kumbure abatwazi bigwanishwa, abajenerali bo mu gisoda c'Abisirayeli, aho abakuru ba Dawidi bo bari mu gisirikare hariya baja kugwanira igihugu, wewe ngo yama mu gahinga aragira intama zo muhira cyangwa se za se w'Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Dawidi muca mwiyumvira namwe ubuzima yarabayemo, ibyo yahuriye nabyo hariya mu ishamba. Mbere turavye neza muri Bibiliya dusanga yarigeze kuvuga agace gato akavuga ku buzima bwiwe cagihe yaratumwe ko ibwami, hanyuma umwami akamugwiza n'ubusa, akamubwira ati yewe Dawidi sigaho cobo, wewe uracari kibondo, uracari umwana. Uriya Mufilisitiya Goliyati ivy'intambara yarabimenyereye, kuko ngo bari bamujanye kumwereka umwami, bamubwira umwami ngo ko habonetse umuntu yemeje kugwanya Goliyati amaze igihe kinini yacokora ubwoko bw'Imana. Bajanye rero Dawidi, akana Dawidi, agasore Dawidi imbere y'umwami. Umwami aragasanga ni umwana, ivy'intambara ntabiziye, ariko umwami yaramwihendako kubera Dawidi hariho ubundi buzima yari yarabayeho umwami atigeze amenya. Dawidi yari yarabayeho mu ishamba, agira formation spéciale abakomando n'abaparakomando batagira, agira formation
speciale mw'ishamba ngo aho yashobora kugwana n'idubu akayigwana ata barionete afise, akayigwanya ata mamina akoresheje, akayigwanya ata mabomba akoresheje, akayigwanya ata myama akoresheje, ngo ahubwo agakoresha amaboko yiwe mu buryo natirere, mu buryo uko yaremwe uko ameze. Imana yacu nidutabare. Rero Dawidi uwo mwami Sawuli ngo ati wewe sigaho nabyo woshobora, urya kijya kigatanya Goliyati cyamenyereye intambara, reka n'abajenerali dufise ngaho nta numwe muhangara, abaparakomando dufise ngaho nta numwe muhangara. None wowe na Dawidi wa mwana we, mwene Isayi umwungere aragira intama, wewe wo muhangara nkande Dawidi. Rero ngo cyangwa tumviriza rero jiwe, hari ibyo mutazi muranyihendako. Reka nababwire imwe mu mashapitire agize ubuzima bwanje mwebwe mutazi. Mumbona amatwi mukibaza ngo ndi imbeba, mumbona ubuto mukibaza ngo ndi gito, ariko jewe mwene Isayi ndi muto sindi gito, kuko nafise ibiri muri seve y'ubuzima bwanje mwebwe mutazi. Ndafise ibintu biranga ubuzima bwanje mwebwe mutazi. Umve rero kimwe muri ibyo, jewe urya ndazi ko ndamushobora. Igituma ndamushobora, Imana yabanye nanje muri rya shamba. Hariho ukuntu hahora haza idubu igafata nk'umwagazi w'intama kugira ngo imurye, hanyuma nanje hariho ibintu naca nkora. Ibyo bintu nakora ndabihejeje, sinagereka urugamba n'aba narunesheje. Aravuga ngo icyo gikoko kigomba kintwara umwagazi w'intama wanje cyamutwaye, ngo twaca tugerekerana nkacirukako, ngo mpaka ndagifashe nkagicakira. Ngo ndagifashe rero ikintu cya kabiri naca nkora, naca ndacaka mu kanwa kaco wa mwagazi w'intama nkawushira ngaha. Ubugira gatatu cya gikoko kibonye ko ndacatse wa mwagazi w'intama, kikaza kigomba kuvumbuka ngo kigenda kincike, naca nsubira ngo nkaca ndagisumira nkagicakira. Hanyuma rero nkaca ndacica, kuko jewe Dawidi nta burofa. Iyo igikoko kije kigahangara umwagazi w'intama muzo ndagiye, kandi jewe ndi umwungere akunda intama ziwe, jewe ntisinashigwa ntacishe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo abantu bari ngaho bamaze kumva, abasirikare bakikuje umwami bumvise ko habonetse umuparakomanda basumba, afise amateka yiharije, afise amateka special, afise amateka yisangije. Umuntu ashobora kugwana n'idubu atambugita, atamupanga, atacumu, atamwami, akoresheje amaboko yiwe gusa naturere. Abasirikare bati Dawidi barakubita isanditi, wewe genda, Imana yawe ijane nawe, biragushobokera. Nawe twabona umengo ntabyo woshobora, baca bahindura amajambo kigenda, Imana yawe ijana nawe, ko yabanye nawe ibyo bigashoboka. Nukuri kose nta kabuza n'ibyo biragushobokera. Imana yawe ijana nawe. Imana yacu nihimbazwe. Ubwo buzima rero Dawidi yari yarabubayemo, arazi icari cyo kugwana n'idubu, arazi amagorwa yo mw'ishamba, arazi gusuzugurwa. Murazi igihe kumbe nimba mwaze gusoma Bibiliya neza, dusanga ngo cagiye hasanze abakuru b'ibahariya ku rugamba, aho bari basitondera rasambrema, bashagaje bagomba kugwana n'Abafilisitiya. Bakuru ba Dawidi ngo baramuravye, baramutukagura, bamubwira nabi, ngo wewe n'igiki cyakuzanye ngaha, kubera iki wajino, mbega za ntama. Ngo babona kumemo nuwo kuragira intama gusa. Erega hari ibi umuntu abamwo, abantu bose bakabona kumemo we ntacazovamwo, ntacazokwimarira, ukamengo we wazosaza n'umushumba wabo, azoguma bakorera gusa, azoguma batumukira gusa, azoguma bakobokera gusa, azoguma gusa wewe ndovuga ngo ari umushumba wabo gusa, nta kindi kintu na kimwe azokwimara. Ukamengo wewe nta
siwe ibyiza bikwiriye. Ibyo bintu bibaho mu bantu twama twabibonye, Imana yacu nidutabare. Rero Dawidi nawe nuko babona umenga azoguma muri ubwo buzima nyine bwo kuragira intama, ariko Imana yemwe badisimye yari yamaze kuraba umutima wiwe, isanga nawe akwiriye kuba umwungere w'abantu b'Imana, akwiriye kuba umwungere w'Abisirayeli, akwiye kuzoragira Abisirayeli ihanga ry'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Uyu Dawidi rero ubwo buzima arabuzi, yarabaye mu ishamba ahunga umwami Sawuli. Dawidi yarabaye mu masenga y'ibuye, ariko arahunga umwami Sawuli kuko Sawuli yari amaze kumutera ngo amacumu mengo inshuro zishika kuri 3 n'atari 2 gutyoye kugira ngo amwice. Hanyuma icumu ngo rigaca ngo ritobora ngo urusika aho Dawidi yarari, agasimba karokoka. Hanyuma acabaho mu buzima bwo guhunga, yabayeho novuga ngo agarukira aho gota izuba, acika ku icumu ritewe n'umwami Sawuli amwimbira icobo. Ariko Imana yacu, Imana ya Dawidi ikamucira icanzo. Imana yacu nihimbazwe. Dawidi ubwo buzima rero yarabubaye mwarabuzi. Rero uyu Dawidi niwe amajambo yitirirwa. Nasomye ngaha rero muri no mirongo ingahe ya mbere, 3 ya mbere, nsanga hari igicapo cerekana ubuzima bwa Dawidi. Nsanga hari igicapo cerekana ubuzima Dawidi yaciyemo. Ngaho uravye neza usanga uhereye ku murongo wa mbere, usanga uyu Dawidi bitirira no majambo yerekana yuko ngo yagwanye intambara, hanyuma aratsindwa. Nukuvuga ngo hagera igihe ibyo ariko aracamo abona ko arushijwe, abona ko bimusumbije imbaraga, abona ko bimusumbije inkomezi, hanyuma aratsindwa. Nukuvuga ngo mbere mu yandi majambo amera nk'abakinnyi b'umupira, iyo baguteze umwereka ugaca ugwa hasi ugashika hariya hasi. Rero Dawidi hageze igihe mu buzima ariko aracamo, hagera igihe ngo aratsindwa agwa hasi. Nukuvuga ngo ubwiwe bwari buheze. Imana yacu nidutabara, kuko twabonye kuze ngo Uhoraho ndaguhimbaza kuko wankuye hasi. Hari igihe yabayeho ubuzima bwiwe ari ubwa hariya hasi, atamuntu amwubaha, atamuntu novemba muhanigwere, aba mu buzima bwo kuba hariya hasi ku cavu, hariya ku gikuburiro, hariya hasi, aba mu buzima bwo kuba inyuma. Imana yacu nidutabare. Rero ariko arasenga rino sengesho ry'iyo avuga ngo ndaguhimbaza kuko wankuye hasi. Hari ibihe nabayeho nakorotse nashitse hasi. Erega hari igihe umuntu agwana intambara bikanka, agateka umutwe bikanka ko umutwe usha, bikanka nuko wopfuba, bikanka byose, umuntu agapfundika bigapfunduruka, akagerageza imitwe yose ariko bikanka, ariko arakombata n'ubuzima. Rero akagera igihe umuntu ashika hasi kwitapi n'adafataha ubwanjye buraheze, nta kundi biri bugenda, nyene karabaye. Ibyo bihe bibaho bene data. Uyu rero niko tubona ngo harageze igihe atsindwa, aragwa, arashika hasi kwitapi hariya. Hanyuma rero ngo atarasenga Imana. Nico kintu cya kabiri tubonaga muri majambo yatanguye ngaha. Hanyuma ngo atarasenga Imana, aratakamba, yinginga Imana, abwira Imana kumutabata. Ewe Imana, ibyo niko nacamo vyananiye, erega ndarushe, erega nananiwe. Narumvise kuri Imana yumva amasengesho, kuri Imana utabara, kuri Imana umukiza. Jewe byanja niho bigarukiye, nananiwe vyase, ngeze kwitapi hasi, ndakwinginze ngo ntabare, ndamanitse amaboko mugani w'ababandi ngo horeme, ndamanitse amaboko yuko urugamba runtsinze, kuko nageze hasi kwitapi hariya nyine ku cavu. Niyo mbarizwa ubuzima bwase, imibereho yase, ibyo nako ndagerageza vyase, nta kintu na kimwe muri ngo cemere, nta kintu na kimwe mara ngo gicemo. Ibintu byabaye nabi. Uhoraho batara gutakamba, aratakamba. Hanyuma atakambye, icyagiye tutubona ngo
ubugingo bwiwe bwariko bucokera ikuzimu. Imana yacu nidutabare. Ubugingo bwiwe bwariko bucokera ikuzimu. Yavuze ngo uhoraho waduganye ubugingo bwanje ubukura ikuzimu. Imana yacu nihimbazo. Cakane yavuze ngo wankijije urupfu ngo noye kumanuka nkaja muri rwa rwobo. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Hanyuma rero Dawidi twabaye ngaha rero amaze guca kuri izi ngazi zose zishika kuri zine, ubuzima bwiwe bugashika hasi kw'itapi, agasenga yinginga Imana, akayibwira ati Imana ntabara, akayitakambira ngo nimutabare, akayereka ingene ubugingo bwiwe buriko buracokera ikuzimu, akayereka yuko ubugingo bwiwe bwari bugeze aho urupfu ruvuye ngo rwotera izuba. Imana nayo yaciye izanwa no kumukura ku cavu. Imana yacu nihimbaza. Imana ikizanwa no kumukura ku cavu, hanyuma iraza ikiza wa wundi atakambye. Yayitakambi. Hari umuntu yaragaze hasi kw'itapi yatakambye abwira Imana ati ubuzima bwanje bugeze kw'itapi. Imana ikizanwa no kumukura ku cavu. Imana ikizanwa no kutabara umuntu yatakambye yitakambiye. Izanwa kandi no gufata bwa buzima bwariko buracokera hari ikuzimu, iza kubuzura, kuko ari Imana izura ibyari bicokeye ikuzimu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ngo ikirazikuraho urupfu rwagira rumuyongobeze ngo rumumire mirunzwa. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu rero niwe yageze kuri uno murongo wa 5 aravuga ngo kuko uburake bw'Imana. Kuko ku murongo wa 4 avuga ngo muririmbire uhoraho ishimwe yemwe bakunzi biwe, mushime izina ryiwe. Umviriza impamvu rero mukwiye kumushima. Kuko uburake bwiwe uhoraho, uburake bwiwe nubw'akanya isase, ariko ubuntu bwiwe uhoraho bwamaho igihe cyose umuntu akiri. Imana yacu nihimbaza. Igihe cyose umuntu akiri muzima, Imana ibigifise ubuntu ishobora kugirira uyo muntu, hamwe yotakamba, hamwe yoyinginga, hamwe yoyitumira ngo ize gukora ibyari byamunaniye. Kuko igihe cyose umuntu akiri karerekana yuko agishoboye, Imana nayo ntiyaba aragira kwitangura. Hajya nyine umuntu byamunaniye avuga ati birasi ndamanitse amaboko, aho rero ni Imana ikigaragaza imbaraga zayo kugira ngo uyo muntu imukure ku cobo. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero aravuga ngo ukurira korarira umuntu mw'ijoro, ariko impundu zikavuga. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Uyu muntu rero aravuga ngo umva rero jewe ndafise impamvu. Ibyo niko ndavuga si migani yabaye na runyonga. Ibi bintu niko ndavuga si bya wa mutama Semibira na wa muzungu Rutuku mwigishwa mbwa mutazi nuko byanabayeho. Ibi ndiko ndavuga si bya Samandari wa Mandaranga. Ibi ndiko ndababwira ko ukurira gushobora kurarira umuntu mw'ijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ibi ndiko ndababwira n'abantu mwe nimubwira ngo n'ibintu byo ku matwi gusa numvise gusa, ariko n'ibintu nabayeho, n'ibintu nabayemwo, n'ibintu nsanzwe nzi. Jewe ndiko ndababwira, ndiko mbabwira ibyo niboneye n'amaso yanje. Narabaye témoin oculaire kuri ibi ndiko ndavuga, narabiciyemo ndabizi. Hari igihe nabayeho ubuzima bwageze hariya kw'itapi, hari igihe nabayeho nangwa, hari igihe nabayeho mpamwa, hari igihe nabayeho mbona yuko buca ari nibwira, ubundi burakeye mugabo sinzi ko budakwira ntaricwa. Ariko mu nyuma nsanga rero ukurira korarira umuntu birashoboka yuko ukurira korarira umuntu mw'ijoro
birashoboka ko umuntu yobaho mu buzima bwo kurira, birashoboka yuko umuntu yobaho mu buzima bwo hasi ku itapi. Ibyo birashoboka, ndabyemeza nanjye ndi icyabona, ndemeza ko ibi bishoboka. Ariko kandi ndemeza ko ubuzima butagarukira ngaho. Aho siho herezo ry'ubuzima, aho si ibintu bigarukira. Narabonye ko kurira gushobora kurarira umuntu mw'ijoro, umuntu kuva mu gitondo akibera mu bihe byo kurira, kumuranga akaba mu bihe byo kurira, ibyo akoze byose akaba mu bihe byo kurira, kuko n'ibihe by'umubabaro, n'ibihe bitarimo umunezero, n'ibihe by'amahesheki, n'ibihe byo kunanirwa, n'ibihe byo gukoroka, n'ibihe byo gusubira inyuma, aho guhura n'ibimusunika ngo bimwigize imbere, akaguma ahura n'ibimusubiza inyuma. Ibyo bihe ndabizi ko bishoboka. Ndazi ko kurira gushobora kwirirwa umuntu kukamutondera ku aso, kukamuhangara, kukamugwanya, kubera igihe cyo kurira kiba cyahagurutse. Birashoboka yuko kurira korarira umuntu hanaga no ku mugoroba, akiri mu gihe cy'amarira, akiri mu gihe cy'intuntu, akiri mu gihe cy'akabonge. Ibyo birashoboka cyane. Hanyuma akaguma arindire ngo yotabagwa, hagati n'akagani gahaca kuryama akiri muri bya bihe byo kurira. Ibyo birashoboka cyane. Wa muntu yazindukanye amarira, yayirwanya amarira, yayagorobezanije, ahubwo no mw'ijoro agiye kuryama yamarira aramuherekeje, aramubwira ngo wewe rero jewe kurira, jewe mahesheke, jewe kunanirwa, jewe kuburabuza, jewe kubura akazi, jewe ruhombo, jewe ndakwituniye ko, ndaguhangaye, naho unsigira, naho ugenda kuryama, turajyane ndakwoma. Birashoboka yuko kurira ngo korarira umuntu no mw'ijoro, mbere akaratarose itiro, kukubera n'igihe cyo kurira, n'igihe cy'umubabaro, n'igihe cy'amarushwa, n'igihe cy'agahinda, n'igihe cy'intuntu, n'igihe cy'umubabaro, n'igihe cy'uko ubuzima bwo mu mutwe, amagara yo mu mutwe ageramiwe, ahungabana, n'igihe mbere no guturubura agazigira yoturubura. Birashoboka cyane kukurira korarira umuntu mw'ijoro. Ariko hari ikintu nabonye, aho si ibintu biherera, ntibazobahende, ibintu ntibigarukira mu kurira gusa, hari hahandi. Birashoboka yuko naho kurira kwa burariye mw'ijoro, ariko umunsi umwe mu gitondo nafashijwe, mu gitondo impundu zikavuga. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Ukurira korarira umuntu mw'ijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ibyo yari yararondeye imyaka myinshi byokunda ku gitondo kimwe abironka. Uwari yararondeye akazi imyaka 15 byokunda yuko igitondo kimwe, kuko icyo gitondo kizwi n'Imana nzima ko ari igitondo kigenewe gukuraho kurira kumaze iminsi kwituniye kuri uno muntu. Byoshoboka yuko kino gitondo kimwe gusa kakazi yari yarabuze yokaronka. Imana yacu nidutabare. Sinzi ukurira umazemo iminsi, sinzi ibikugarije, sinzi ibiguhanze, sinzi umusozi mu ruhande uri kuragwanira kw'intambara, ariko biciye muri kino kiganiro nzanywa no kukubwira ngo ukurira umazemo iminsi, naho kumazemo iminsi myinshi, naho kumazemo igihe kirekire, biracashoboka. Kubera yuko ukiri muzima, haracyari Imana y'ubuntu. Igihe cyose umuntu akiri muzima, haba hakiri Imana y'ubuntu. Ukurira umazemo iminsi kurashobora kukurarira mw'ijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Shishikara wizere rero, reka gucika inkokora, reka gucika intege, reka kwihebura, reka kwiganyira, reka kuva mu byizerwa. Bandanya wizere Imana, kuko iri muzima, haracyari Imana y'ubuntu. Biracashoboka
igitondo c'umugisha, igitondo gishira iherezo ku kuntu umazemo iminsi, gishobora kuba uno munsi, gishobora kuba ejo. Shishikara urugendo, shishikara ibyizigiro, shishikara wambaza Imana, shishikara uyinginge, shishikara uyitakambire, shishikara uyibwire ngo ewe uhoraho, ubuzima bwanjye buriko burakorokera hariya bikuzimu, ndakwingize ngo uze uzanywe no kubuzura. Hari igitondo gishira iherezo ku kurira kw'abana b'Imana. Ico gitondo rero ube uciteze, ube ufise ibyizigiro, kubera yuko kiri muzima biracashoboka kukurira umazemo iminsi, kukuva ko guhera kugashika ku iherezo. Imana yacu nihimbazwe. Namwe amajambo rero narifise, ndabahirwe abantu baguma mu byizigiro, baguma ni byiza, bavuga ngo naho byagorana, ariko ko nkiriho ko ngihumeka biracashoboka. Ndacafise amahirwe yo gutabagwa, ndacafise amahirwe yo kubona igitondo gishasha gishira iherezo ko kurira amazemo iminsi. Abo bantu n'abahirwe kubera ico gitondo kizosanga bakiriko barambaza Imana, kizosanga bakiriko baratitiriza. Ariko abantu badafise ibi byizigiro, bamaze kwiranda, kwihebura, bamaze kubivamo, abo bantu n'abahombe kubera ico gitondo kije ngo gishira iherezo ku kurira amazemo iminsi. Gica kiza gisanga abo bantu bavuye muri bino bintu bine twabonye by'uyu muntu yariko arasenga avuga ngo Mana ntabare kugira ngo bikunde ukurira amazemo iminsi guhere. Ukurira kurarira umuntu mw'ijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga dusenga Imana. Turagushimiye Mana yena amahoro ku bw'ano majambo twumvise. None rero umuntu wese uganirije ano majambo numugirire neza. Ibihe yararimo byarimuteye kwihebura no kwiganyira, n'umuhanga tumugwize kw'imbabazi, hanyuma numwe gushishikara kwa muri bino byizigiro, abeho arindiriye igitondo cyo gutabarwa. Murakoze kurimbana ivyigomba byose n'ibishishikare kubana n'abantu bantu mu bise no butumwa bwiza. Mwese najya wagira Kristo tubisavye. Amen.